Kwigenekerezo rya 28 Gitugutu uno mwaka mu nama ya bose yarirongowe n'umukuru w'inama nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera. Abakenguza amateka barize bongera baremeza integuro y'ibwirizwa ryerekeye iyemezwa ry'amasezerano hagati ya Repubulika y'u Burundi n'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe iterambere IDA ijanye n'ingabire y'imiliyoni 80 z'amadolari y'abanyamerika yo kurangura umugambi wo guteza imbere ubuhinga n'ubumenyi ku bakenyezi n'ugwaruka mu Burundi yemejwe ku wa 16 Myandagaro mu 2021. Umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Havyarimana niwe yari yarungitswe na leta kugira ngo ashikirize imvo n'imvano y'iyo nteguro y'ibwirizwa. Zimwe mu nsiguro yatanze umushikiranganje François Havyarimana yarashikirije imvo nyamukuru zatumye biyumvira integuro y'iyemezwa ry'ayo masezerano. Imwe mu migambi iyo ngabire izobigenewe gukoreshwamwo yavuze ivyo guha inyigisho ugwaruka n'abakenyezi biciye mu mashure y'imyuga. Abigisha bo muri ayo mashure bazokarihizwa ubumenyi, ibikoresho vy'ayo mashure y'imyuga navyo vyongerezwe. Yamenyesheje kandi ko hategekanijwe n'inyigisho zizotuma bashobora kwitegurira imigambi yoshobora kubateza imbere. Umushikiranganje François Havyarimana yongeye ashikiriza ko bazoshimikira no ku nyigisho z'ubuhinga bwa none bwo gutumatumanako amakuru. Hakazokugururwa muri kaminuza y'u Burundi igisata cigisha ubwo buhinga. Ibijanye n'integuro y'ibwirizwa ryerekeye ingabire leta y'u Burundi yaronkejwe n'ikigega c'isi yose, ingabire izotuma umugambi werekeye kuduza ubumenyi n'ubushobozi bw'urwaruka n'abakenyezi vyiyongera, bikazotuma bashobora guhurumbirwa n'abatanga akazi, eka mbere bonyene bakazoshobora kwigirira imigambi ibateza imbere, igateza imbere imiryango yabo n'igihugu cacu, mbere nabo nyene bagashobora gutanga akazi. Uwo mugambi ufatiye kuri wa mugambi mukuru w'iterambere wo kuva mu mwaka w'ibihumbi 2018 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2027 PND, kandi ushimikiye kuri politike ya leta y'u Burundi yo guteza imbere urwaruka n'abakenyezi. Kubera iyo nteguro y'ibwirizwa novuga ari une formule isanzwe imenyerewe ngaha mu nama nkenguzamateka, tuza hanini gushimikira kuri uwo mugambi twerekana akamaro kawo ku bakenyezi be no kurwaruka. Iyo ngabire rero yo gushira mu ngiro uwo mugambi ingana n'imiliyoni 80 vy'amadolari y'abanyamerika, akazokoreshwa mu gushira mu ngiro uwo mugambi uzoteza imbere ugwaruka n'abakenyezi mu kiringo c'imyaka 5. Mu myitwarariko yabo abakenguza amateka barashikirije ibijanye no kumenya ko ibikoresho mfasha nyigisho ubu biriho mu mashure y'imyuga bijanye n'igihe tugezemwo, kumenya ko abatanze iyo ngabire atakindi kintu baba banyegeje inyuma yazo, kumenya ingene hazotorwa abakenyezi n'ugwaruka baja muri izo nyigisho atawurenganijwe. Umushikiranganje François Havyarimana yaratanze umuco ku myitwarariko n'ibibazo by'abakenguza amateka. Inyuma y'izo nyishu z'umushikiranganje, iyo nteguro y'ibwirizwa yaciye yemezwa n'abakenguza amateka bose.